gato yasange na mu ijambo ry'Imana. Abanyefeso turihuta, abanyefeso juste ngomba kubatera intege kugira mu rushize gukorera umwami wanyu. Nagomba ndabwira ngo ubutame bwacu subw'ubusa mu mwami. Ndasubiyemo ubutame bwacu subw'ubusa mu mwami. Yesu yavuze ngo birakwiye ko dukora ibikorwa vy'uwantumye hakiri ku murango. Bugomba bwire aho utawugishobora kugira icakoze. Nagomba ndabwira ngo natwe umunsi nico gihe turimo aho vy'ukuri tugiye gukora hakiri ku murango kuko bugomba bwire. Abanyefeso 5 wera ku murongo wa 14. Abanyefeso 5:14 havuga ngo nico gituma bivugwa ngo ikangure wowe usinziriye. Nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye. Masha kurisubiramo ikangure wewe usinziriye. Igituma uyu munsi ishengero ry'Imana idakapta ijwi ry'Imana bikora ko risinziriye byarahagaritse gukora. Bivuze ngo nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye. Dusinziriye abapfa bazoguma bapfa. Dusinziriye abagwa bazoguma bagwa. Dusinziriye ababoho barabandanya baboho. Ariko iki ni igihe cy'uko ubusinzire yumvira ijambo ngo ikangure. Subira gukora, subira kwiyumvira. Ego kera nahora niyumvira nefise iby'imbere bikomeye kubera ko umunsi ntabyugifise urasinziriye. Ikangure wowe usinziriye. Iyo ni message ya mbere. Suri mumbariro muri kumwe utikangure wowe usinziriye. Verset 15. Nico gituma bivugwa ngo ikangure wowe usinziriye. Uzuke uve mu bapfuye. Ugirike uzuke uve mu bapfuye. Uzuke iri jambo kuzuka ufatiye umuntu yakijijwe aba yarazuranywe na Kristo. Ariko ijambo Paul akoresheje ngo zuka mani majambo ongera usubire mu buzima parce que umeze nk'ubapfuye. Umuntu apfuye cyangwa umuntu yapfuye atakaza sensibilité, nasubira kuba sensible, nasubira kubona, nasubira kumva, nasubira kugira icyakoze. Naho umutera inkuru itwenza nava twese kubera ko ufite ikibazo arimo ahantu ari nashobora kumva ikintu na kimwe. Zuka uve mu bapfuye. Hepfo avuga ngo Kristo arakumurikira. Kristo arakumurikira. Nigihe cyaho ishengero rya Kristo muri bino bihe vyacu rigiye kumurikira isi. Yavuze ngo muri umuco w'isi, muri gisagara cyubaswe ku mpinga y'umusozi, ntigishobora guhishwa ngo bari ku muco wanyu. Imana ishimwe cyane. Birivuga ngo let your light so shine. Reka umuco wawe umurika imbere y'abantu. Iyo ni message ya mbere. Ikangure usinziriye. 15. Message ya kabiri. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Mwirinde cyane uburyo bugenda. Message ya kabiri ni bijyanye na avertissement. Mwirinde ingene mugenda. Mwirinde ingene mugenda. Si ibyo byose mwemerewe. Paul yavuze ngo vyose navyemerewe ariko si byose bingira ikimazi. Mwirinde ingene mugenda. Mwirinde abo mugendana. Mwirinde abo mwicarana. Mwirinde abo mufatikanya hamwe gukora ibintu. Mwirinde ingene mugenda. Nimba vy'ukuri dukeneye kugaragaza ikanguro muri bino bihe vyatubwirizwa kwirinda ingene tugenda. Hari abantu satani zo kuzanira kugira ngo bakuzimye. Irinda abo mugendana. Utakwase ngo gutuma ubona kure uyo muntu mukwiye kumarana umwanya. Ndabivuga cyangwa ndabihore. Satani arabizi ko ufite n'ahandi yokuroga icyo azokora azoca mu bantu azokuzanira bakakuzimya. Cyo murakabwira ngo nimwe muri ko murasenga misi yose umengo ntimugire icyo mukora bakure yabo bantu yaba byoshoboka nta n'ikindi twokoze twubaye mu nzu y'Imana. Mugabo kandi turasenga tukongera tukaja kurangura imirimo yacu no ku kazi. Nta mwanya dufise wo gutakaza. Umviza tuguma turiko turakora mana yaje. Haleluya. Turi kumwe nta mwanya dusoko. Bibiri bivuze ngo mwirinde uburyo mugenda. Kura ko hariho abatirinda hama bagahuba. Hepfo avuga ngo ntimugende nk'iki nk'imbura bwenge. Ntimugende nk'iki nk'imbura bwenge. Urazi imbura bwenge? Imbura bwenge yibaza ko ofete byose birahari. Imbura bwenge yibaza ko crise ishobora kuhaba. Bivuga ngo enda ni mugende mwigire ku kimonyo. Kirazi yuko si misi yose kizoba gifise umwanya gusohoka kuja kurondera ibyo gifungura. Hari igihe hazoba ariko arakwa imvura. None muri ico gihe kizofungura ico gikora kira profit umwanya gifise kikagenda kikagira stock
kirabizi ko igihe imvura izogwa kitazoba gishobora gusohoka hanze alo kizotungwa nico cabizi. Wowe nayo masengesho yo kuzigama igihe utobwifise akanya ko gusenga. Nirihe jambo ryo teramana nawe igihe utofise umwanya wo kuza kuba muzimana ngo umve apotre karavuga ubutumwa bwiza nigiki wabitse bivuga ngo nabitse ijambo rya mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Nigiki wabitse ntimugende nk'imbura bwenge. Haleluya. Ariko mugende nk'abanyabwenge. Aho nshaka kurangiriza says mugura uburyo mubugwiza. Mugura uburyo mubugwiza. Subira mu kandi. Mugura uburyo mubugwiza. Mugura uburyo mubugwiza. Byo muri kumenya ngo gura uburyo bugwiza. Shungura. Redeem your time, oh God. Hasheta umwanya wawe. Gura uburyo bugwiza. Ngoma ndangize kuri kino kintu cyo kugura uburyo ubugwiza. Mane majambo to redeem your time. Ishengero rigiye gutahura yuko vyo kuri muri bino bihe byacu we have to redeem our time. Amen. Imbura bwenge ibaze ngo ifise umwanya wose. Afasa avuze ngo le temps perdu ne revient jamais. Umwanya urenganya umenye ngo hari byo giyujanye utazosubira kuronka ku buzima bwawe. That's why we have to redeem our time. Tubwiza gucungura, tubwiza kugura uburyo tubugwiza. Ngoma ndangije kuri kano kantu ko kugura uburyo mu bugwiza. Message ya mbere mwayumvise ikangure usinziriye. Amen. Message ya kabiri mwirinde uburyo mugenda. Ntimugende nk'imbura bwenge. Message ya gatatu gura uburyo bugwiza. Gura uburyo bugwiza. Ntidufise umwanya wose. Ntidufise umwanya wose. Iri jambo kugura uburyo ubugwiza mu Cyongereza ari donc to redeem canke guhashita umwanya. Ni jambo kiriki gitwa agorazo. Agorazo vuga ngo agorazo. Ntajo gerageza ntajo wiforce gato uti agorazo. Agorazo. Agorazo bisigura ngo ukireka ndabasomere muri version shash yabiki gihe. Amen. Okay, ubundi avuga ngo redeeming the time because the days are evil. Muguru uburyo mubuguza kuko iminsi ari mibi. Version ya kino gihe yitwa New Century Version. Havuga ngo mana yanje use every chance you have for doing good. Koresha akaryo kose rose kugira ukora cyiza. Use every opportunity for doing good. Nta mwanya wundi wo gukora ibyiza n'uyu mwanya nyine. Mbabwiye ikintu kimwe igicapo cy'ijoro mfise naho abantu bagiye gutahura uburyo bakwiye kubaho ko dukwiye kubaho umunsi wose nk'uko ari umunsi wacu wa nyuma. Dukwiye kuririmba abaririmbyi nk'uko ari indirimbo yacu ya nyuma turirimbye hano minosi. Dukwiye kuba muri louange nka louange ya nyuma tukize hano muri nosi. Dukwiye gukora adoration nka adoration ya nyuma dukoze hano minosi. Nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko ari message ya nyuma mvuse hano muri nosi. Nimba vyukurukere kugutwita ubugwiza ubiza kugira iyo mentalite ubiza kugira iyo conscience akanya kosurose ga profite kugira ukora cyiza akanya kosurose ga profite kugira uvuga ubutumwa bwiza kuko ejo sahawe imbura bwenge yumvira ngo okay ndafise umwanya wo gukora hari igihe cyo gutunga hari navuga ngo ufite umuntu ashobora gutunga ava 35 gufata guhera ngo kuri 35 buri muntu normal abatangwe kwinjira mu bihe atangwe gukabaka by'ubutunzi ngabaza gutunga neza ageze mu myaka 50. Ivyo vyanditse hehe? Salomo yari afise imyaka ingahe? Akaryo kosose. Uyu munsi ubuzima bw'abantu uko bumeze uyu munsi buhagaze ku kungene baronse ama opportunity baronse uburyo bwo gukora ibintu ariko ntibigera basezisa. Sishobora kwibagira ndiko ndavuga ibijyanye na opportunity umunsi Yesu ari kumusara bivuga ngo bamubambana hamwe n'ibisuma bibiri nawe yari hagati kimwe iburyo ikindi bubafu kimwe bose bagira ubuntu bwo kubambanwa hamwe n'umukiza afise agakiza ashobora kubaha mugabo kimwe caratoye carasejja ko karyo ikindi kiragahusha kimwe kiravuga ati umureka avuga ati nimbura umwana w'Imana ni wikize natwe dukize ikindi hirya tumviriza uyu naco yazize ariko twebwe tuzize ico twakoze asaramubwira ati mwami wanje ni washika mu bwami bwawe uranyibuka
Yesu ntigeze ahindukira kuri wa wundi atasesa akaryo, yandukiye kuri wa wundi aramubwira ko uyu munsi nyene turabana muri paradiso. Ufite ivyo biratwereka igicapo c'ubuzima tubaho. Bamwe barasezesa akaryo, abandi bakakagusha. Ntuzovuge ngo ubuzima bwarakuryamiye, ntuzovuge ngo ubuzima bwarakuryamiye. Umunsi umwe Salomo yaranze ijambo ufite umengo sinzi ingene hemeze, yavuze ngo hano muri ino sari ikintu kimwe nabonye cyantangaje. Imana yaremye umutunzi n'umukene bose bangana. Kuri Salomo umutunzi arangana n'umukene. Haraheze igihe kinini narataho iryo jambo yavuze, koma umutunzi angana n'umukene. Gofete yareka aravuga ngo ubu umutunzi peu importe départ yawe, peu importe intango y'ikintu, Imana ntizoraba intango y'ikintu. Cyo gituma Yobu yavuze ngo n'amatanguro yanje yari mato, ariko amaherezo no kunguka. Ndashobora gutangura ari bitoya, ariko uko ntanguye siko nzoheza. Nari mvuze ndashobora gutangura ari bitoya, ariko uko ntanguye siko nzohereza. Igikomeye singene ntanguye, igikomeye ingene nzoheza. Imana ntizoraba intango y'ikintu, ariko izoraba iherezo ry'ikintu. Ntumbwire ngo warasenga, Imana izoraba iherezo ryo gusenga kwawe. Ntumbwire ngo warasoma ijambo ry'Imana, Imana izoraba iherezo ryo gusoma ijambo ry'Imana. Imana nikangwa n'intango y'ikintu, ushobora gutangura nawe ugaheza nabi. Cyo kimwe kuza gutangura neza ugaheza nabi, cyangwa gatangura nabi ugaheza neza. Ninge nugura uburyo bugwiza. Kugura uburyo bugwiza cyane gucungura umwanya, birasobanurwa ngo gukora ibintu byinshi ariko ukoresheje uburyo bukeya. Mwavyumvise? Agorazo birasobanurwa gukora ibintu byinshi ariko ukoresheje uburyo bukeya. Hari umuntu yibaza ngo fati kugira ngo nivyo unguke byinshi foko wowe investishije byinshi. Ariko umunyabwenge yumvira ingene yo kwinvestisa bike ariko akazoronka byinshi. Eske turi kumwe? Biratahuze. Kugura uburyo bugwiza mani majambo koresha kanya gatoya ifise, mugabo ukora ibintu bikomeye. Amen. Turi kumwe? Ico nico gisigura agorazo. Iyi definition yindi shaka kubaha ni isigura agorazo. Yasobanurwa ngo buy an opportunity. Buy. Gura akaryo kawe. Gura ibakwe ryawe. Biratubwira abahungu babiri basobanurwa nk'amahanga abiri, Yakobo na Esau. Birivuga ngo nakunze Yakobo nanka Esau. Igituma Imana ikunda Yakobo ikanka Esau nikora ko Yakobo, reka gatando bafashe gatoya. Abantu bavuga ngo Yakobo yivye umugisha wa Esau. No, kuwiba na karyo yari yahawe. Yakobo, listen, Yakobo umunsi umwe birivuga ngo Esau avuye guhiga, yabuze ikintu na kimwe, hama araza. Yakobo nawe yarafise ibiharage. Yakobo yarafise ubwenge bwo kubahana ibintu biri. Kugura uburyo bugwize birasigura ngo ba umwanya munini ya ushoboka ahari ibintu byawe ukeneye kugira ngo ukore ivy'Imana gwamagare gukora. Hari abantu bamara umwanya hana atasobaso tabahakuye. Yakobo ntigera aza guhiga, yavuze guhigura ronka cyangwa ukabura. Mugabo ni naguma hafi ya mama ntigera buri vyateka no munsi no. Soma Biblia yawe. Esau kigana kurasa. Yakobo na bati ndina ndaro. Yakobo asigura ubuntu bw'Imana. No, hari ubirondera ku bwanje. Simvuze ngo ntimukore bien sûr. Nibirize neza. Bivuga ngo yaba mu mahe. Jimamira aho ibintu biri, aho abanye birongeka. Musi umwe Esau aza yabuze, aramubwira ati makosha uduharaga teka vrema ndaguha nawe urabizi. Hayica umuntu aronka kwagusa ivyagusa bitera ubwenge buki. None ushaka iki? Nimba ukene ko ndaguha ibiharage vyandwa ngo ndakumara inzara yawe yakakadi, mpa ubusamuragwa bwawe. Esau kubera ubujuju bwiwe ashamubwira ngo mbega ndiko ndapfa uvy'ubusamuragwa bimara iki? Akire ivy'ubusamuragwa umpa ivyo biharage. Mana yanje bitanakarangishije basha sauce tomate mwibaza. Nivyo yakujije umugisha wiwe. Muyandi majambo, Yakobo ntiyivye umugisha. Yakobo yaraguze uburyo yongerera bugwiza. Yarabaye umuhizi wo kunyakura ibintu. Igere vyaza kugera kabwo umugisha. Ashaka yakaryo kugira ngo bwa busamuragwa yari yagurishije ushobore kwegukira nde uwo yabugurishije ko. Babwira ikintu kimwe, umuntu ahiriwe hano muri nosi n'umuntu afise ibanga do kugura uburyo yongera bugwiza. Umuntu ataho icyayi cyo agorazo kugura uburyo bugwiza. Kumenya ko ivyo mfise uyu munsi nimba ntashoboye kubifitifia ejo ndashobora kubitakaza. Ariko ivyo mfise uyu munsi niba kwina ronse
c'est pourquoi Yesu yavuze ngo ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu yagomba kuja mu mahanga afata abantu batatu abahitarana umwe amuha 5 undi amuha 2 undi amuha 1 ntiyigeze ababwira ico baza gukora usome neza bibiri natanga nzi ko ubundi ufata yari yababwiye ngo nimugende muzidandarisha ntavyo yigeze avuga yarazibahaye acarigiye mukababwizwa kumenya ko nimba abahaye ikintu nibabwizwa kucicarana ico Imana yaguhaye si ico kwicarana ico Imana yaguhaye ni ico gukoresha ingabire Imana yaguhaye amavuta Imana yaguhaye nutayakoresha muri uno mwanya ntuzoshobora kubona izokoresha ku munsi w'ejo birivuga ngo mutange kugira muhabwe ku rugezo rwiza runyingishe rutsindagiye rusesekaye tanga kugira muhabwe nutatanga nuzokwigira uhabwa isezerano riri kuwakira isezerano riri kuwutanga Nakomeza ngo nimushaka kwibaza ikintu mwabivye mu bwami bw'Imana nimushaka kwibaza Serge ikintu mwabivye mu bwami bw'Imana umwanya mwatanze ibikorwa mwakoze oh God uburyo mwatanze kugira ngo abantu bakizwe ntimushobora kwibaza ivyo mwakoze n'imbuto mwabivye kandi mu gihe gikwiye izobagarukako ku rugezo rwiza oh God rutsindagiye runyingishe rusese aka kantu mwarakibagiye ku rugezo aha ufite iyo byageze hano bisesekara niho abagwayi butinyanka baca baza gukora ku buyonga bw'impuzu ya Yesu iyo bisesekaye niho abagwayi baca baza n'utambara twabo bakadukoza ku mubiri wa Paulo bakadushira abantu bagwaye abantu baboswe bagaca iyo bisesekaye n'igihe bazana abagwayi kugira ngo at least igitutu cya Petero n'icyabacako baze kwakira gukira amashimesh ku mwami w'abami uko nurukezo rusesekaye haleluya haleluya misozi Imana yamudutweza ku mwanya wa nyuma igihe twakuri korero 30 haje umuntu avuga ati no uyu mwana wanje ari karapfa yariye isumu ari karapfa baganga ntashobashe kumufasha sinamusubiza inyuma muri ngaha ni mu musengere ako kana mwara kabonye kitwa Brian turagasenga nikigeze gaswa kwa muganga uwo mwanya ne Brian yariko ararembuza amaso nyamuteruye kandi yaje kwasengera katika rahagarara ndemwe nimuzane yawute anywe uyu mwanya ako kanya Brian yari karatambuka Brian yari karirukanga Brian mu gatondo mara muri kirite ya mbere uyu munsi duhejeje abantu baje twaje kuvuga ubutumwa no kwakiza abantu mwami Yesu babwiye cyambona umukobwa umwe n'undi yaborewe azarirukanga ati hari ikintu wapfutse mukozi w'Imana nene navyibagiye wavuze ngo abantu baje bacerewe ntibakire Yesu jewe ndimwo kandi singena ntamutahanye mugabo Yesu mwati reka ngira baje ndavye gutyo cyambona uwundi mukobwa ajaruka ngari kareje nagira ngo swat yabaye ikintu camuguye ko hazari kararira iwe kuri kurarira nanje Yesu ndabukeneye wow amen ubwo n'urugezo rusesekaye tanga kugira muhabwe tanga kugira muhabwe ico wahabwe gitange kugira uhabwe tanga impuzu zanyu tanga amavuta yanyu tanga amasakame n'amasakado yanyu tanga ibirato tanga amaruja reve tanga nta yindi formule give it shall be given unto you good measure pressed down shaken together and running over hallelujah tanga agorazo gura uburyo bugwiza tugiye kuba ishengero rigiye kugura uburyo ribugwiza ishengero ryikanguye rikava mu itiro ishengero riri sensible ku mutima w'Imana ishengero ryumva amarira ishengero ryumva umutwaro w'Imana bivuga ngo Imana iri mu ijuru icishiriza mu bantu gutahura ko n'igihe udasura kwibona nk'umuntu asanzwe ariko wibone nka Kanani Imana igiye guca kugira ngo igire neza abandi amen bashobora kuruha bashobora gutama bavuze ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye ntama kurusha abandi bose this is the message of grace buno ubutumwa bwiza bw'ubuntu budasobanurwa kwicara kugira ngo ibintu byikore ariko aho Imana iza gukora muri twebwe ibyo tudashoboye gukora nagomba ndakubwira ikintu kimwe kora ibyo ushoboye gukora
kugira Imana nayo ishobore gukora ibyo udashoboye gukora. Ndasubiye mu gukora ibyo ushoboye gukora kugira Imana ishobore gukora ibyo udashoboye gukora. Agorazo mpaguruke ku maguru yanyu.